Inshuti namwe bagenzi mukurikira ikiganiro cyacu turabashimiye kandi turabaha ikaze muri kumwe nanje Irere uri inkuru nkuko musanzwe mubimenyereye. Uyu munsi rero turi hamwe kugira ngo dushobore kuganira ku kibazo kijanye n'incungu z'u Burundi hamwe n'intwari z'u Burundi. Mbega izo ncungu muzisigura gute, ni bande canke izo ntwari mbega batogwa nabande? Mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe n'abatumire babiri. Umutumire wa mbere ni Lievin MANISHA, umutumire wa kabiri nawe ni NIYONGABO. Reka rero tubahamagare muri studio kugira ngo tutangure ikiganiro. Lievin MANISHA, muratwumva? Tubaramukije. Yego turabaramukije cyane Irere, kandi turabaramukije no mwene wacu mwatumiye n'abariko baratwumviriza. Ego Eric, namwe tubaramukije. Baramutse neza Mshana Irere, baramutse neza Elize. Ego reka rero tuje ikiganiro. Kibazo ca mbere tuza kubaza ni kibazo kijanye no kumenya uko mwebwe mwosigura icari cyo incungu mu majambo make. Tukamenyesha bariko baradukurikirana yuko uko ari babiri abatumire twabatumiye nk'abanyagihugu b'abarundi kugira ngo bashobore gushikiriza ibyiyumviro byabo kuri iryo jambo canke uwo mutwe w'ijambo turiko turaganira ko uyu munsi. Reka rero tubaze Lievin, mwebwe incungu muisigura gute mu majambo make imbere ko mushira ico kibazo, naho abadukurikirana basanzwe bamenyereye kubumviriza no kubakurikirana mu biganiro byacu, murashobora kandi kubibutsa uwo muri we nico musanzwe mukora naho muherereye. Ego murakoze cyane Mshinga Irere. Jewe nitwa Lievin MANISHA uko mwabivuze. Ivyo sanzwe nkora ndi mu activiste canke mu Kirundi gira no sigura ko ari umuntu agwanira agateka kazi na muntu. Duherereye mu gihugu ca Amerika. Ibyo dusanzwe dukora abanyeshuri ba kaminuza, reka turakora n'utundi tuntu, ariko ahanini bishize ibikorwa byacu byinshi tubyerekeza kuraba ibiriko biraba mu Burundi, kuraba icyo twofasha, kuraba icyo twoterera. Ego namwe Eric, mu majambo make icyo musanzwe mukora naho muherereye. Murakoze cyane Mshana Irere. Jewe nkuko wababariye abatwumviriza ku mazina yitwa Eric NIYONGABO, merereye muri South Africa mu ntara ya Cape Town. Imirimo ya misi yose dukorana myinshi mugabo muri nyamukuru nkora ni theater technician, niko nabivuga uko mu Kirundi navuga ni n'umuntu afashanya na docteur mu kubaga muri sale yo kubaga, sale d'operation. Ego reka rero mwishura ikibazo Lievin, mu ncamake mwebwe incungu muisigura gute? Incungu y'u Burundi mubisigura gute? Incungu y'u Burundi, ijambo incungu uko twebwe tubizi, uko twebwe twarutse bambaye cyane, turi bato, ndi mutabari gito, ariko uko tuzi nuko twumvise ko habaye incungu imwe mu Burundi. Nyakwigendera umuganwa Rudolfo rwa Gasore. Incungu rero ni umuntu aba yarakoze ibintu bidasa n'iby'abandi, ni umuntu adashobora kugereranywa, ata muntu ashobora ndetse no kumwiyitirira, yitirirwa abantu bose, yitirirwa igihugu. Incungu ni umwana w'igihugu. Incungu nta mubyeyi agira, incungu nta muryango agira, incungu nta ntara agira, kuko mu bikorwa aba yarakoze kugira ashobore kwitwa ico kintu incungu, biba ari ibikorwa bishimishije ku buryo bw'uko atawobishira ahantu na hamwe ngo abyiyitirire cyangwa abyiyitirire kandi abyiyitirire ikindi kintu. Ibintu biba birengeye by'indengarugero. Rero incungu ntigira aho ivuka, ntigira ubwoko,
nkuko nabivuze kandi ntigira umuryango ivyo navyo kugeza aho tugeze tukaba tuzi yuko incungu ari umuganwa Rudoviko rwa Gasore na cane kuko yadukuye ko intwaro ya gikoroni ivyo navyo nta wundi yabikoze atari we naho yari afise abandi bari bamufashije bamufashije ariko igikorwa kinini kandi nabo igikorwa kinini cyakozwe nawe igikorwa kinini cerekanye igikorwa yakoze cerekanye ubutwari kandi nabo bari kumwe yarabashimye bari bahagaranye bose nukuri incungu nta kintu na kimwe yogira cyo kwitiranwa biragoye ni ijambo rigoye cyane n'ijambo ryo kwitondera umuntu uwo ari we wese yopfa kuyiyitirira. Ego Eric namwe ku ruhande rwanyu incungu ngo isigura gute? Murakoze kandi mishinga ntahirere bimwe muri byo umushinga ntaherize yabivuze ko ubundi incungu twavuga ko biva ku ijambo gucungura. Hari umuntu acungura hari n'umuntu acungugwa. Bo iyo rero tuvuze ati incungu n'umuntu yashoboye gukora igikorwa cyo gucungura abandi. Hariho uburyo bwinshi, hari uburyo ushobora kwitangira abandi ukaba incungu yawe, hakaba n'uburyo ushobora kugenda kurokora abantu ukabura bacunguye. Nubwo nawe wogaruka uri muzima ukagenda ahantu hari abantu bari baboshe bari ahantu bari muri situation itari libre canke iki bakidegembya, abandi bakunda kuvuga ngo gikoroni sinzi. Iyo ushoboye kuba libera icyo kintu cyari gitumye batidagadura ushobora kubabereye incungu y'icyo kintu bakazovuga ati uyu niwe yaducunguye adukura kwibi. Urumva je niko ushobora kuvuga incungu. Ego hariho rero abantu bavuga yuko incungu canke ibiranga incungu ni ibintu bitegerezwa kwandikwa mu itegeko. Abandi bakavuga bati aho ibambewe ibyo sivyo incungu ntawovuga ibiranga mu itegeko, ahubwo n'abanyagihugu ubwabo bategereza kuvyiyumvamo bakabisigura bo nyine ubwabo. Mbega mwebwe uko muri babiri moja ku ruhande uruhe? Moja ku ruhande rw'abavuga yuko ibyoranga incungu nivyo kwandikwa n'itegeko bigashingwa n'itegeko canke nivyovugwa n'abanyagihugu? Reka nsubire kuri Eric kuri iki kibazo. Murakoze cyane kandi bo incungu kuvuga bo amategeko bo first of all mbere ya byose nuko kwanza ururimi rwacu ururimi ryo jambo incungu rubanza kugira insiguro y'incungu. Niba rero umuntu ibintu yakoze birimo mu nsiguro y'incungu, niba insiguro y'incungu icyo twita insiguro y'incungu iri kwiravuga bijya ujya muntu yakoze cyangwa yakoze, numva direct amategerezwa kuba ari incungu. Hanyuma ku bandi kandi bavuga ngo amategeko aranga incungu uko byoja mu itegeko, jewe numva cyane mu itegeko hoba hari ibindi mpamvu bigomba kuba itegeko kugira ngo tuvuga ati incungu rizogenwa nande rizogirwa nande, uko aho cyumva yuko hari abandi bantu babayeho kwiyitirira incungu cyane. Ariko muri make byoroheje incungu rifise insiguro mu Kirundi, naho ntabanje kuyirondera ngo ndayije ko specifically mvuga ati iri jambo risigura gutya. Nukuvuga rero umuntu wese aforinze muri iyi siguro y'iyi jambo ni incungu. Ariko iyo abo bandi bavuga yuko byoza bikabi itegeko bikaja muri mu mategeko bavuga ati incungu ategereza kuba ameze uku agenwa na bakanaka, aho nawe ucumva yuko ngira ngo
ugira ube umwanya mu gihugu cyangwa se igirebe poste mu gihugu cyangwa se sinzi umengo hariho abandi bantu bagomba kwitwa incungu kandi batabimerita nuko je mbyumva kubwanjye sinoshigikira ngo incungu ntibije mu mategeko keretse hari impamvu kanaka numva ituma bija kwandikwa mu mategeko. Ego Lievin ego nambajije Gaire. Ego ikibazo ni kimwe gusa mwebwe muri mu bavuga yuko ibyosigura incungu byoja mu mategeko canke ibyosigura incungu ni iby'abanyagihugu biyumvamwo bonyine ubwabo basigura bitarinze kuja mu mategeko. Ibyo mu bisanzwe incungu nticyari ikintu cyo kugwanira, nticyari n'ikintu tworinda guharira, ni ikintu kigaragaza, ikintu cyategerezwa kumvamwo n'abantu bose ata umuto umukuru atawusigaye inyuma. Ni ikintu umuntu adashiramo ingufu kugira yihereze, ni ikintu ata muntu yotanga. Mugabo rero tugiye kuraba ku gihugu nk'Uburundi bica bigora. Nk'Uburundi donc turaba kahise k'igihugu. Iyo incungu igombwa iryo jambo rigomba rikoreshwe mu nzira y'abanyepolitiki kugira bashobore kugikoresha kugira baronke inyungu canke babandanye ivyumviro vyabo, mu kugitirira umuntu kanaka canke kugira aho hacaba ingorane. Hacaba ingorane aho rero ni guca turaba yuko kuko birashobora gutera induru. Incungu wewe bimaze kuba ibintu byamaze kujamo politiki bikajamo ibintu abantu bitirira umuntu kubera bamwiyumvamwo abandi batamwiyumvamwo, aho ni habi cyane. Aho niho hantu rero amategeko ngira ngo yohava nakanajamwo, ariko anagiyemwo naho sinabyiza kuko urumva tuba tugiye mu mategeko kandi n'amategeko nayo aragira nkunzi cyangwa aragira aho yegamiye bivanye n'abariko barayafata. Ibyiza byari uko iyo ncungu iryo zina ari ikintu umuntu atanguva ashiramo, atamugambwe wogikoreshe kugira ushikira inyungu yazo, umuhari canke umunyagihugu yogikoresha kugira ashikira inyungu yazo. Ni jambo riremereye, ni jambo ata muntu apfa kurondera. Nikimenyamenya nuko nk'abagwa gasore urabona yuko bitwa incungu umugabo ntiyaba yagwanye wenyine, ariko nabo baba bari kumwe ntibagire n'impigi, ntibagire agatima kabi, akavuga ati uyu muntu twarajanye twari kumwe biramukwiye. Abarundi bose ukumva ko ata murundi n'umwe uno munsi uja mu Burundi ugatembera ukabaza, nta murundi n'umwe yakubwira ko gwa gasore atari incungu. Mugabo iyo uwo muntu bariko barakoresha iryo jambo riko ryakoreshwa ugasanga ryagiye guhabwa abandi bantu, ubona ko ari ibyo twokwita ibibazo ku mazina yabo. Aho rero n'ibintu bibi, aho nuko vyitondera, aho igihugu kiba gikenewe yuko tuvyitondera cyane. Kandi ndabisubiye no ku gihugu nk'Uburundi cagize ibibazo vy'amoko, cagize ibibazo by'intambara. Nibaza ko atari igihe ciza co kuza turakoresha iryo jambo. Ni jambo ryo kwitondera cyane kuko rishobora kudutuma tubandanya ducanamwo imigwi, rishobora gutuma abantu barikoresha mu nzira zitarekuriwe, mu nzira zitari zikwiye. Yego reka nshimfatiraho nyene mu kibazo ca mbere twababajije mwigeze kuvuga akajambo muti mu Burundi hariho incungu imwe gusa. Nimba ntihenze ibyo nabyumvise mubivuga murankosora. Oya niko navuze. Niko mwavuze. Niko twavuze akabi karemerwa. Yakeza kakemerwa ko nakeza navuze. Ego aho rero akabazo tuca tubaza, ariko twumvise ku rundi ruhande naho ibyo Eric nawe yashikirije ku kibazo kigira kabiri twabajije kijanye n'ibintu by'amategeko. Yavuze ati bigiye mu bintu by'amategeko ngo usanga bigoye. Twebwe ntitwatahuye neza icyo yashatse kuvuga, ariko icyo dushaka kubaza ni iki:
mugiye kuraba hariho itegeko ryasohotse, iryo tegeko naryo ni itegeko rigena Melchior Ndadaye umwisi perezida Melchior Ndadaye rimugena ivyo tokwita incungu ya demokarasi canke mu gifaransa iryo tegeko ni itegeko inimero imwe murantunga akakwego rimwe ryo kwitariki 10 mu kwezi kwa mbere mu 2007 aho rivuga yuko yamushize canke yamuhaye ikibanza c'incungu ya démocratie mu kifaransa bavuga donc la loi portant élévation de son excellence fait président Melchior Ndadaye au rang de héros national de la démocratie. Ariko rero iryo tegeko ugiye kuriraba nivyo riramuha ico kibanza, ariko umengo ntitwigeze tubona ahantu rikura ico sinzi uko twovyita iyo mvo mu rindi tegeko canke ahandi, kandi nitubona irindi tegeko ryoba ryarahaye Rwagasore ico kibanza, iryo tegeko ntaryo twashoboye kuronka aho twagirije amaso. None mwebwe mubisigura gute ko incungu imwe yoshigwa yovugwa yuko ari incungu biciye mu itegeko, ariko iyindi incungu ikaba ari incungu atategeko ryasohowe ribivuga? Reka nsubire kuri mwebwe Lievin, kandi musigire gutuma mutemera yuko Ndadaye ari incungu. Sinari bwayivuga ariko ngo ndabivuge. Oya ko mavuze yuko incungu ari mwe mu Burundi mukaba muvuga Rwagasore, urumva muca muvuga bica bisigura yuko Ndadaye mutemera yuko ari incungu cyane gose aho mwabitoye. Kugira ngo nishure ico kibazo canyu, kugira ngo nishure ico kibazo canyu rero nagomba ndabibutse, kandi ndabibutse yuko nababwiye yuko iyo iryo jambo incungu ritanguye gukoreshwa kubera hagiyemo ibyumviro vya politike, ngaho nukwagabira cyane. Rero ko bwanje nkuko wabivuze, Ndadaye yakoreshejwe, izina ryiwe ryakoreshejwe, yahawe ijya ntuzenye ubwo bucungu ku mvo za politike, ku mvo za ideoloji z'umugambwe NDE. Ibyo rero urumva ko bica bitandukana cyane gose n'incungu y'ukuri, n'insiguro y'ukuri y'ijambo incungu ntibikwiye. Ku bwanje rero nta tegeko na rimwe, nta mvo n'imwe bari bafise, kuko nta mategeko yari ahari nk'uko bivuze mu Burundi atanga incungu. Nta mategeko ashiraho incungu abaho. Urumva gushiraho amategeko nta kindi bashatse, bikwereka yuko gushiraho iyo dekret bashatse kubikoresha ku nyungu zabo, kubikoresha ku nyungu z'umugambwe. Aho rero je nibaza ko ubwo bo bitwarira cyane, kuko Ndadaye ngiri yaba hari yo nayo babajije gituma bagiye kumukoresha kubera inyungu zabo. Aho aho n'ikibazo rero kuri, kandi wabisigura avuga uti Rwagasore nta dekret, nta tegeko ryamushinze. Yega nta tegeko rishinga umuntu kuba incungu, nta ryari rikenewe. Nkuko navuze, mu gihugu abantu babona ibintu kumwe, mu gihugu kiri mu mahoro, mu gihugu kiri mu rukundo, iryo jambo riza kujya Imana ivuga ati wewe vukura umuhungu, ntihagire umuntu aharira, abantu bose bakavuga bati sabwa gabamana. Urumva mugabo ko rikaya Ndadaye riko rikoreshwa muri ideoloji ya NDE, riko ubwo bucungu buriko bukoreshwa muri ideoloji kwa avansa ibyo bashaka ibyo bashaka gushikako, ibyo bashaka kugwanira. Aho nawe mugashaka ko nja kubisigura, ndaza kubisigura, sinzi ko ugomba ko ndabisigura.
umwanya ariko akanya kahava katugora ariko ndadaye kuri jewe reka mbaze ndakubwire ndadaye sinamwemera ko ari umuhero kandi wa demokarasi kuko uvuze ngo n'umuhero wa demokarasi ega demokarasi ni yabaye 1993 gusa demokarasi gisigura iki demokarasi gisigura ntuze multipartisme imigambwe myinshi ntiyavutse 1993 imigambwe myinshi yarahamye umva aho n'ibintu byinshi dushaka kujamwo kandi ugiye no munsi utabaza abarundi bose uno munsi wogenda ugahagarika abarundi 10 Ese bibaza ko 9 bakubwira ko ndadaye ari umuhero kandi ntibyari bikenewe ko 9 bavuga ko ari umuhero maze umwe agahakana ahubwo byari bikenewe ko bose bavuga bati ni umuhero ndadaye ari icarico n'umukuru w'igihugu yitoje mu matora aratsinda amatora n'ibindi byakurikiye ariko ijambo incungu nta tegeko na rimwe mu Burundi na kamaramaza nta tegeko yari gushobora kumushinga iryo tegeko ryashizweho kubera imbo za politike z'umugambwe uri ku butegetsi ego reka tuje kuri Eric mweho muvyibaza kwiki muribaza yuko incungu ari imwe gusa mu Burundi ndadaye ntimwemera yuko ari incungu mu Burundi no kitama hirari jewe bo akenda mwumvirije neza Lievin ariko aravuga bo Lievin okay arafite point ziwe ariko aravugira ko yuko dufite incungu imwe mu Burundi jewe ntangira gutanga insiguro y'icungu nabariye muri makati ubundi incungu n'umuntu agenda akaribera cyangwa akitangira abandi ku bintu kanaka iyo gwayo atogwayo nk'umu par exemple je nshobora kuba ndahantu mfungiye muri Namibia nta muntu anzi naratesetse nta muntu amenya agateka kanje hanyuma umuntu akaza akankurayo agakora ibintu abandi batoshobora gukora akankura uyo je ndamwita incungu yanjye yancunguye uko naringuye hariya bo Rizero ni bavuga ati bafite incungu imwe mu Burundi afite ibyo afatiraho kutemera ndadaye incungu ariko jewe ndazi zo ncungu zibiri zose ndazizi imwe ni incungu yo kwikukira iyindi ni incungu ya demokarasi kuko turebye neza urugendo ndadaye yafashe rabo yagiyemo ibibazo yaciyemo gushika bwa mbere mu gihugu cy'u Burundi habeho umunyagihugu avuga ati ndagiye gutora shiremo ikarata mvuge nti ndatoye umurongozi wanjye siko iyo marti party Eliza ariko arambarira sinzi ko yigeze yimukorera muri ico gihe ndadaye ataraza iyo migambwe nibari hari ariko iri ku gahotoro itigera igenda gutora n'umunsi wari ndadaye niwe yaje aho umuco abarundi aravuga ati ziraheje ubu tuzokwama twitorera indongozi urumva ku barundi rero barashobora kuvuga ati twebwe niyo ncungu ya demokarasi aba bo nkuko nyene Elize yariko aravuga ati abarundi 9 bashobora kuvuga yuko ari incungu umwe akavuga ati oya byo kuvuga yuko na Rwagasore 10 bose bashobora kuvuga kwa incungu byo nanjye sinobyemeza ariko je ushobora kwemeza personally nzi Rwagasore ni incungu kwikukira ndadaye ni incungu ya demokarasi hanyuma yaje avuga ibintu numva hajemo umugambwe NDE numva hajemo ukuntu uri kurakoresha iryo zina rya ndadaye mu byabo aho sinojamo cyane muri detaye kubera yuko abanyamigambwe bose bafite amaturufu barisha undi bari kwarakoresha ndadaye bajya bakoresheje ubwoko bajya bita abatutsi babita abahutu ibyo hazi nta kintu na kimwe bifise bijanye no kuraba incungu no kwizihiza incungu
twibuke incungu zacu ibyo nta na kimwe bituraba ko na gatoya bo niba ari umunyapolitike nawe arashobora kuba afite iturufu arisha ariko jewe aha ndi kuvuga nk'umurundi activist, I can say peace activist kandi nkunda ibintu by'ubuzima n'amagara y'abantu ntabwo ndimo cyane muri politiki ariko nshobora kuyanaliza nkabona ibiriko biraba bo kuri jewe rero nk'uko wambariye ndazi incungu ziri mu Burundi zirahari kandi ndazi ko leta y'u Burundi zemera kandi twama twazijirije. Ego reka tubandanye n'ikiganiro ariko mwebwe Eric nabo muri mwavuze yuko iyo bigiye mu mategeko ibintu byo kwita incungu ucumengo ni nk'ibibanza bariko baratanga canke ikindi kintu ntimumva yuko umenga mwashatse kuja mu ciyumviro ca Lievin. Reka nsubire kuri mwebwe nyene Eric. Okay, bo je urumva hariho ibintu bibiri nigeze ukivugaho kandi cyadavuga ati mu gihugu nk'u Burundi iyo bibonetse ko hari abandi bantu bagomba kwiyitirira incungu itegeko rirashobora kujaho rikagenda bikavuga ati umuntu yitwa incungu first kubwanje on my uko ndabyumviye urashobora kuvuga ati umuntu yitwa incungu ubwa mbere arategerezwa kuba isiguro y'icungu ijamo mu bikorwa yakoze hanyuma ikigira kabiri kubera akajagari kutarondera mu gihugu leta izokwama ivuga ati ego biremejwe uyu muntu definisiyo y'icungu birabonera ko ibikorwa yakoze ari byo ariko rero na leta irakonfirmye yuko uyu muntu ari incungu tuzomushira kuko tuzikana leta ni government niyo itwara kandi nta bishobora kwemera utujagari n'utudumbitumbi tuguma twizihiza iminsi mikuru n'ibindi bintu bidapanze. Umunsi mukuru n'uw'igihugu niba ari leta iwemeza nta wundi muntu ashobora kuwemeza. Barashobora kuvuga ati leta yashobora kuvuga ati okay guhera iki gihe n'uyu azoza aribukwa mu ncungu z'u Burundi. Leta ntabwo nk'uko uyu ariko arabivuga avuga ngo NDE leta je ntabwo nzi ko ari umugambo umwe ndazi ko ifite parlement ikijeho muri detail ngo dutangire kuvuga ngo who's parliament ngo pourcentage ni ariko iconzi iteko bitorwa muri parlement kandi na benshi muri abo bariko baravuga ko ndadaye atari incungu uku kwishira kwizana abarundi bafite ubu bagenda bavuga bose ari hose ubu unaraze ushobora gusanga 70% y'abarundi bose ari abanyapolitike ibi byose byazananywe na ndadaye mbere nta muntu yagenda avuga ibitamureba umurimyi yararima umworoza korora ukora ibi agakora ibi ariko ubu ugira gutyo ukabumva umworoza ariko arabaza ibintu biriko birabera muri ministeri y'ubuzima cyangwa muri ministeri y'ingabo cyane bo habaye ukwishira no kwizana bo ubwo rero nibyo nako ndavuga ati no kwishira kwizana hariho rero abantu bashobora kugukoresha by abusing sinziko donke bakarenza ari nkaho uca wumva ngo habaye izindi ncungu ngo habaye izindi ncungu habaye izindi ncungu niba bifite umuganwa Rudoviko ndazi ko je kubyonza ndazi ko leta imwemera gose hanyuma hakaba hariho na ndadaye incungu ya demokarasi abo bantu genda bazi incungu bo hanyuma Elize nawe arafite impamvu atemera ndadaye incungu. Ego reka tuje tugumaho nyine kuri ako kabazo ariko ubungaruke kuri Lievin ubwa kare navuze kubijanye n'umwigisha wo kuri kaminuza w'icigwa ca kahise mu gihugu ca Mozambique wo twavuze yuko yitwa Telesferio Nyapulo uyu umwigisha wa kaminuza mu bintu bijanye na kahise
we kandi yarasubiye aravuga ati kahise ni cigwa cama kirondera ukuri, akavuga ati muri uko kurondera ukuri birashoboka ko muri kubu hariho abantu batitwa yuko ari incungu, ariko muri kazoza ugasanga abo bantu bariko baritwa incungu, kandi uyu munsi muri kubu ari abantu bafatwa nabi donc sinzi ko no bisigura neza mu Kirundi, babona yuko umenga ntibashemeye kwitwa aba incungu. Aha nshaka kuvuga nk'uko Lievin aravuga ati kubwiwe ndadaye si incungu, ariko uyu mwigisha wa kaminuza bakavuga ati hariho abantu uyu munsi batitwa incungu ariko ejo bashobora kwitwa incungu. Aha rero tugaca tugaruka ku bintu biriko biraba mu gihugu cacu. Hariho ngira ibyo mumaze kumva umugambo FNL urongowe na Jacques usaba yuko umuhisi General Nshimirimana yo kwitwa incungu, n'abandi. Mbega kuri mwebwe Lievin, ntimubona yuko by'ukuri muri kazoza muzohava musanga hariho n'abandi biswe incungu, ariko uyu munsi muri kubu abo bantu badafatwa nk'incungu canke atagaciro bahabwa? Iyo ico ni kibazo ciza cyane, ico ni kibazo kica kitujana ku byo ntuzenya. Hari byavuze numvije umushinga ntaye ntuzenya ngaho Eric yavuze ati akajagari, ati amategeko yashizwe kugira hava akajagari. Mugabo amategeko je nanje nkabona umengo yashizwe kugira haje ahubwo akajagari, kuko aya mategeko yisunga ideology z'umugambwe, kandi yakoze cyane kuvuga ati Lievin karavuga ibyo yumvira bifitiye ubushobozi kandi abifitiye n'igituma ngira ngo nawe ni nkuko afite ibyo ariko aravuga ubushobozi yaho ndamutahura cyane, turiko tuyaga duhuza. Rero jewe donc naho nyene dufite ikibazo iyo ibintu biriko birashika nkaho abavuga bati donc Jacques Bigirimana akavuga yuko na Adolphe azokwitwa incungu. Uno munsi mu gihugu c'u Burundi aho tugeze bashinga ntaye tugeze ahantu habi, tugeze ahantu habi atakaroro keza turiko turihereza cyane, turiko turahereza n'abo tuzovyara. Iyo ncungu tugomba kuzimezira nuko uwo muntu uzenya bivuze, tugomba kuzipima, kuzereza igipimo, kandi igipimo ntikigumaho, igipimo ahubwo kirabandanya. Nuko ko turaba mu byo bakoze, tukaraba n'imibyaro y'ibikorwa byabo. Urabona kuri ndetse nka jewe abantu benshi murashaka kwibuka ibyakurikiye urupfu rwa Ndadaye, yarishwe ntakicwe, icyo cyabaye icyaha kandi bitezwa kuzohanwa. Ariko harabaye ubundi bwicanyi inyuma yiwe, amaraso araseseka. Urumva, kandi ayo maraso aseseka, ayo maraso yasesetse murayazi na y'abatutsi. Muramba bahise ndiko ndagomba ngo kreye ngo ntuzenye ngo shireho ngo ariko hariyo n'abahutu bishwe, n'abahutu mumbabari, n'abahutu barishwe mumbabari, harimo abishwe. Yego cyane aho nari mpatswe ku runini. Urumva, n'abahutu harimo abishwe. Muga harabaye ikintu icyo twita ihonyabwoko mu 1993. Iryo honyabwoko harapfuye abatutsi benshi cyane, abantu batagomba kuvuga, batagomba kwembera, kandi imvo n'imibano bivuye kuri iyo ncungu no munsi bita incungu. Nta muntu yishe, ariko inyigisho zahabaye, imyifato yiwe yoba yaranyereye ahantu hamwe. Uramba bariya nta wagiriza umupfu, ariko hari ahantu yoba aranyereye, hari ahantu yoba aranyereye mu majambo canke bakamwumva nabi. Rero uno munsi ntibari bakwiye kwihuta kuvuga gusa ngo bamugire incungu, bo banza bakarindira nimba ari abo barundi bakibabaye ku mutima, nimba ari abo barundi babona yuko uwo muntu atabaziye neza, bo banza bakabyitondera. Ntihari bwagere yuko Ndadaye bavuga yuko ari incungu na gatoya, kuko kubera hari ibibazo byinshi bikihari. Sinanse ko yitwa incungu, mugabo hari ibintu byinshi, ibintu bikenewe. Nk'uko uwo mwigisha yavuze, hari ibintu byinshi byerekana ko muri kazoza
atazoba acitwa incungu nk'uko babishaka. Uno munsi intwaro zohinduka byogorana, hari igihe usanga haje umuntu abona yuko peut-être abona yuko ubwo bucungu atabukwiye, ashobora kubahereza akararo ngaha muri Amerika uraza amantuze amadarapo ya bamwe donc abo bita abantuze bajya bazungu banyamacakubiri barashinze amasitati, hari amasitati ariko arasamburwa turi kumwe ngaha, abantu bakavuga ati izi sitati ntizikwiye ko zihaba, aya madarapo ntakwiye kumanikwa kuko inyuma y'aba bantu habaye amaraso. Muga ku bandi bantu babona yuko yabacunguye nk'uko ntuze yabivuze uwo mushinga nta Eric. Ariko incungu c'est pas partiel, incungu irinifia, incungu nta gakosa kabamwo, irahuza nta gakosa kabamwo. Uno munsi uvuze Mandela ntawe uharira, bose bavuga bati nukuri yari umushinga. Naho uno munsi waje ukavuga uti Luther King nta n'umuzungu n'iki, bose baravuga ati uyu muntu yari umushinga ntaye. Urumva rero kuri Ndadaye harimo utunenge twinshi cyane twagiye mugomba kuri ibi bintu bya muvuga muti eske none mwibaza ko hari n'izindi cungu. Naho nyine rero turiko turavira, naho nagombye kubasubira yuko ijambo ririko rirakoreshwa kubera ideology y'umugambwe NDE ikagomba gushira hejuru ibintu kandi mbabarire, iri jambo icungu riko rirakoreshwa kubandanya kugabura ucanisha mw'abarundi. Uriko uranyumva? Uno munsi nimba Jacques Bigirimana ariko aravuga ko nibyo ndari niteguriye, hari n'abantu nari namubwira ndababwira nti uno munsi dufise Ndadaye ibyo bazoshinga dorufu yuko ari incungu. Mugani dorufu hari abantu bavuga ko yahekuye, hari abantu bavuga ko yabamariye abantu, hari abantu bakirira. None abo bantu bazobemeza gute incungu? Yavuze yuko ngo incungu ngo hari abantu bigenda karibera. Incungu ibintu byoroshe ngo undi bengo jewe okay, uno munsi nimba ari umuhutu yanyegeje umututsi cyangwa umututsi akanyegeza umuhutu mu magume, incungu mugabo si incungu nk'iyo turiko turavuga ubu, si incungu nationale, si incungu y'igihugu, haraba incungu mu muryango. Ibintu byari kugira marimite. Uriko uranyumva? Eric yari yabivuze nawe nyene ko hariho urugero rw'incungu. Nimba Ndadaye incungu nari incungu kubw'umugambwe Fode babiri mite, muga naho nyene bizotera akajagari, bizotera ubwankano. Donc abo bantu bariko babikoresha kubera ikarata za politiki, bariko bagenda bajyanisha Barundi. Ibi bintu bije turimo si byo gushinga incungu, bariko bazishinga kugira baavance babandanye ibyumviro byabo bibi bya politiki, ibyumviro byo gucanishamo Abarundi. Ni nk'uko ejo muzokumva yuko Uburundi aho buriko buraja, ejo tuzokumva bagomba kuvuga ko hariho n'Imana y'Abahutu n'Imana y'Abatutsi. Hari abana ko Uburundi zari Imana ubu. Turaza kugaruka kuri ibyo. Nukuraba neza aya majambo ukuntu ariko arakoreshwa, nukuraba neza si umwanya mwiza sigiye ciza cyo gukoresha iri jambo na gatonya. Ku bwanje nababwiye hari ibintu byinshi kandi bizwi, hariho jenoside yemejwe kandi yabaye triggered canke yakomotse kwicwa rya Ndadaye. Ibyo nabyo bisigura cyane gose nkabibana. Reka tuje kwa Eric nawe, sinzi ko afise ico yongera kuvyo mwavuze, ariko ndabona yuko ivyumviro vyiwe bimeze nk'ivyiyumviro vy'uyu umwigisha wa kahise mu gihugu ca Mozambique, aho nawe nyene yemeza yuko uyu munsi hashobora kuba hariho abantu batitwa incungu kandi ari incungu, ariko bakazoza kwitwa incungu muri kazoza, kuko abantu muri kazoza bazobona yuko igihe barimwo ariko kubu bategezwa kuba bariswe incungu. Eric, sinzi ko hariho ico ufise uwongera kuvyo yavuze canke ikindi. Okay, murakoze cyane. Okay, first jewe ndaguma kwanja ndongera ngaruke kuri Ndadaye. Kuri iryo jambo incungu. Kuko turafise incungu y'ukwikukira. Hari ikintu uriya Rudoviko yakoze specific gisumba
cyangwa se imu y'iwabo bari bafataniye bakoze abarongoye hanyuma kikazanira Uburundi kwikukira. Hariho ikintu ndadaye yakoze acalenjinga ubutegetsi bwariho bw'igitugu butarigera na rimwe bwemerera umwenegihugu kwitorera indongozi. Arabucalenjinga atagira igisirikare, atamuriro, atamuntu yica, gushika umunsi demokarasi ije mu gihugu. Birashika umunyagihugu abibona nk'igitangaza, aragenda aritorera. Ndadaye nta muntu yishe ibyo wogira ukagaruka mwagiriza ngo amagambo yoba yaravuze. Abamukurikiye bamwica wari ko arambwira ngo n'abatutsi. Igisirikare cyose cy'u Burundi cyari abatutsi. Mbere yuko Ndadaye apfa hariho amakuru menshi, turafite amarisuse menshi yerekana uburyo yarafise uburyo ashobora kwaka ingabo mpuzamakungu zikaba ku kirimba zikamurinda. Eka mbere n'ibihugu bituranye byari kureka kumuha abasirikare bamurinda. Ariko Ndadaye yavuze ati jewe ndi mu Barundi iwacu, ushobora kunkingira mu nzu y'iwanjye. Urabona nzanye demokarasi, uwigomba azoyifata, uwutayigomba ayita, kandi uwuzonyica azoba yishe Ndadaye. Mugabo ideology ya Ndadaye ya demokarasi asize mu gihugu ntabwo azoba yishe. Icyo ni igikorwa gishobora guha fagiteri nyinshi zikorera ko Ndadaye ari incungu ya demokarasi. Rudoviko ni incungu yo kwikukira. Hanyuma iyo bije kuri Adolphe, niba Adolphe azoba incungu, nawe bazotubarira icyo yacunguye. Ubwo turafise incungu yo kwikukira, turafise incungu ya demokarasi. Niba Adolphe nawe azoba incungu, ubu akaba atari incungu, bazoza batubarira ati Adolphe arakwiye kuba incungu kubera impamvu izi n'izi. Ariko jewe personally nk'ubu bishobora kuvuga ngo opinion yanje iraha ngo ya Adolphe ngo nabicungu, kuko je nk'ubu nta fagiteri ishobora kubona zisupportinga ko Adolphe yoba incungu y'u Burundi. Mugabo hashobora kuba hariho ubundi nk'abo bariko barabivuga yuko bifunguwe Jacques Bigirimana. Niba wabona yuko nawe Adolphe yoba incungu y'u Burundi, we nawe bugera afise fagiteri zotuma abicungu y'u Burundi. Aho hose sinojayo cyane, gusa sinovuga ngo n'abicungu y'u Burundi cyangwa azobicungu y'u Burundi Adolphe. Ariko iyo bije kuri Rudoviko, iyo bije kuri Ndadaye nta muntu yishe. Abantu bapfuye uri kurambwira ngo abatutsi sibo none bakije uwo muriro, sibo bagiye kwica umuntu yitorewe n'abandi. None baje kwatsa umuriro batari buwote ngo bavuge turakingira abatutsi b'iwanjye. Hanyuma kandi icyo kibazo kiriho mu Burundi nibyo turufu bindi, namwe mvuga iryo turufu ry'amoko. Iyo ugiye ukareba century tugezemo, sinzi ukuntu bivuga, bishobora kuba ati ni ubucucu. Abarundi bavangwa n'abatutsi ngo ni ibijuju kandi umurundi. Ariko gushika ubu ntabwo Abarundi twari dukwiye gutandukanywa n'amoko n'uturere, amaregio tubamo n'iki. Ahubwo twari dukwiye kubaho turaba ikiduhuza, turabarundi. Aho nkanjye simbona impamvu yuko nshobora gufata muserukira uri umuhutu kandi atahungeza, mbona atabyiyumvira kugira ngo nzogume sinzigere ncana itara mu nzu iwanjye, nzogume intwara y'igishirira mu nzu ngo uri umuhutu urandongoye. Ibyo nacyo mbona bimariye. Uri umututsi ukandongora, ndi umuhutu bo ukanzanira amazi mu nzu, ukanyubakira, nkabona none nibyo Abarundi dukeneye ibintu duteza imbere. Kuza umbarira ngo harapfuye abatutsi, harapfuye Abarundi barapfuye, tout simplement barapfuye. Bo aho rero je none ari mpagaze kuri icyo kibazo kubatsi bya Adolphe we mubona azoba incungu canke Ndadaye canke naho muri make mpagaze. Ile jewe ndamwishe ntuzeye umushinga ntaye ntuzeye ikinga murababarira.
tubahe akanya gatoya cyane kuko mbura n'igice cya kabiri tuza kugira ikibazo kimwe cyangwa bibiri gusa kuko twafashe umwanya muremure kuri iki kibazo. Akantu gato ngo bashireko nuko ndadaye kuvuga yuko ari incungu, avuga ko yemera incungu zibiri. Ibyo navuze turubahana muri iki kiganiro, buri muntu afise opinion yiwe kandi no kubyubahiriza. Ariko nanjye nkere gutanga igituma nibaza yuko atoba donc ntiharagira, hari byinshi navuze ko hari ubunenge amaraso yakurikiye nta na hamwe, donc amaraso yamukurikiye ni ibintu bigoye, ni ibintu bikiri bigisaba kuzobazwa, bisaba kwitondera. Icya kabiri ni uko aravuga ati ndadaye niwe muntu yatumye abanyagihugu bagenda bagatora bakiyumva, akavuga ati ubu ndakeneye kuza mbaza ubutegetsi icyo bwiyumvira. Ariko uko kwishira no kwizana kwari kuhari imbere, kwari kunakomeye mu myaka yari iheze, atanamaraso menshi ahari, kuko imigambwe myinshi gutora naho ntari umuntu ashaje cyane, ariko gutora abantu baratora, gutora abantu baratora imyaka iheze. Uri kuranyumva? Reka Eric turaza kuguha akanya nawe wishura. Ndadaye nimba iyo demokarasi ariko aravuga, hariho umuntu yayisinye, aho muhava musanga ubwo bucungu mugiye kubuhereza n'uwatumye ntuzenya n'uwasinye amasezerano yemeza imigambwe myinshi. Mu 90 uyo nawe nyene azohava yitwa incungu. Ngira rero muca mumuhereza nawe ntuze. Reka tugende nabale onse bose tuzoca tubita incungu. Reka dusubire tuje kwa Eric. Reka tumuhe Eric akanya nawe gatoya agira ica bivuzeko. Aho tuhagarutse uri kurambwira ati amaraso yakurikiye ndadaye. Ndadaye yamukurikira kwanza agiye hehe, ajanywe nande? Yaragiye he ndadaye ajanywe nande? Ndadaye ko yaje kugira ngo yereka abarundi demokrasi. Speeches ziwe twarazumvise avuga ati uburundi mwaraye mwitoreye ugiye kurangwa gutya, bugiye kurangwa gutya. Iko kwishira no kwizana, ariko arambarira kwariho before imbere nta kwari kuhari, nta kwari guhari, abantu bari baraniganywe cyane. Nta mukereza none uko kwishira no kwizana kwazanywe nande? Uwo buyoya urazi ko yagiyeho, abo babagaza urazi ko bagiyeho, kuva ku muganwa wa Rudoviko abagiye bamukurikira bose urazi ukuntu bagiye, hanyuma ukambarira ngo hariho ukwishira no kwizana mu gihugu. Ibyo Jesse ishobora kubishigikira. Ndazi ko igihe kimwe cyabayeho bakavuga ati uburundi agira habeho demokarasi, abantu batore, kandi erega n'ubu mu 1993 uko kwishira no kwizana kuba kwaje kuri we, ariko ku bandi twaratewe ubwoba. Hari abatewe ubwoba, ibyo urabizi. Hari abantu bagize ubwoba, hari abantu babuze aho bahagarara kubera iza ryandadaye, barajugumira, baramererwa nabi, baraburabuzwa intuzenya, baraburabuzwa amahoro yabo. Uko bavuze ati bagize ati byara amagera birageruwe, kwa kundi byahora bitwagwa uko bishiri. Ni kwa guhandwa ku rurimi. Aho rero niho ndiko ndavuga hari amajambo yahanzwe ko ku rurimi. Urumva hari amajambo yahanzwe ko ku rurimi. Ibyari magera birageruye yumva byasigura iki? Bati twumvikane ikintu kimwe kwanza. Jewe cyana gatatu nari mu Burundi. Sawa. Uyu mugabo liyeza ariko arambwira ngo hari kwishira no kwizana before. Sinzi ko nyene ngira ngo nyene iyo demokarasi gitogwa. Yinjira hari abahise bakanya. Ndavuga ati ibintu biraduhindukiye ko urumva mbega noneho bidosubira kugenda gute? Umwana wanje yahora aronka amaburse atanamerita kubera akagwika abantu kanaka, kuko bahora ibyo birahinduka. 1993 urebye movement yari mu Burundi aho wagenda hose
wahanyura usanga abanyagihugu baririmba demokarasi bishimye bamerewe neza, ariko bajya bari barabanigiye mu menshi nabo urumva yuko feeling yabo yari kontre, bari bakanye, bari bafise ubwoba, ni nabo bagarutse baja gutembagaza intwaro kwitoreye abanyagihugu, baragaruka barayitembagaza, hanyuma none n'ubu nibo bari kugira ngo harapfuye abatutsi, none se abatutsi mwari mutu reka tuje mu gice kigira kabiri kuko iyo nibaza ko yoba generalization kubera mu bo baragize ico kintu aho nibaza ko ariko urakoresha generalization, bishwe n'imipanga, bishwe n'amacumu. Reka Eric urakoze imipanga y'ibyo kuyivuga, imipanga yo baguzwe n'imbere yabo, donc ibyo ibyo tuzobivuga mu kindi kiganiro. Sinzi ko muriko muranyumva, reka byosaba yuko aduha umunsi wose. Ego ibyo tuzobifatira ikindi gihe, reka tubandanye n'igice kigira kabiri kugira ngo tuce turangiza ikiganiro, kuko ndabona yuko n'umwanya dusa nuko tugiye kurenza, dusiganye iminota itarenga 9. Reka tuje mu gice cya kabiri rero. Mwese hari ibyo mwavuze kandi bigiye kujana n'igice cya kabiri kijanye n'intwari z'u Burundi. Uri tuja gusigura kubera umwanya uri kuratujana, ariko hari amajambo mwavuze mwese uko ari ababiri kandi amajambo akomeye cyane. Eric mwavuze muti ubu abarundi bari bakwiye kuraba imbere, bakaza barahuza mu byo bavuga n'ivyo bakora. Hanyuma Lievin mwari mwavuze muti nta karorero keza ubu turiko turaha abana, turiko turavyara canke abana bamaze kuvuka. Mugiye kuvyumva murumva ko mwese mugiye guhuza yuko abarundi bategerezwa gukorera hamwe, ibintu byose bakora bakabigirira hamwe, bahuza ata bamwe gukora ivyabo abandi bakora ivyabo. Aha rero tugaca tugaruka kuri iki kibazo c'intwari mu Burundi. Murazi yuko haciye imyaka ishika nko kuri 2 canke 3 hari ibyo bita ngo ni indwi, bamwe bakavyita ngo ni semaine des combattants mu Gifaransa, ariko byatanguye bifise irindi zina, bakavuga ngo ni indwi yahariwe incungu, canke mu Gifaransa bavuze ngo héros de la lutte. Ariko rero mugiye kuraba ukuntu ibyo bintu bivugwa canke bihimbazwa, ubona yo kumengo bihimbazwa gusa n'abagwanyi ba NDE, abandi bagwanyi bari mu yindi migambwe za FNL, za Florina, abahora mu gisoda ca kera, abo bose ukamengo ntibibaraba. Ugasanga mbere n'abategetsi bamwe b'igihugu babijamwo bakaja ku ruhande rw'umugambwe, kandi bavuga yuko ari umunsi mukuru w'abakombata. Hanyuma mukaba muzi yuko hariho ubushikiranganje busanzwe bwiswe ku izina rya donc ubushikiranganje bwo kwivuna abansi hamwe na ancien combattant, sinzi ko bivuga mu Kirundi. Mbega mwebwe kubona ibyo bintu bigakorwa n'umugwi umwe gusa, ntibikogwe n'imigwi yose yabo bitwa abakombata, mwe mu bihisiguri yihe muri kazoza ku Burundi? Reka ntangurire kuri Lievin. Murakoze cyane mushinga ntayirere, kandi nagomba usubire donc shimire Eric ko ariko yitwara neza, turiko tuganira duhuza cyane, naho tudahuza ku bintu bimwe mugabo n'ukuri biriko bigenda neza. Kandi nagomba ndabashikiriza abarundi bose ariko baranyumviriza yuko tutariko dushaka yuko abarundi bacanamwe, ko turiko turondera uko abarundi bomenya ukuri, bakanamenya n'ukuntu boshikira ukuntu donc ishirana hamwe, atabyo kubeshanya, atabyo guca ku ruhande canke kugira ubujyajya. Rero iyi ndwi muriko muravuga, indwi yahariwe abagwanyi, ni ibinyene, ni ibintu donc ni ibintu bikoreshwa mu nzira
ya politike mu nzira yo kubandanya imigambi y'umugambwe sendede kandi iyo migambi nayo akaba atari imigambi myiza murambabarira je nguma nkoresheje ijambo genocide imigambi akaba ariyo kugomba kumara abantu badahuje ibyiyumviro badahuje ubwoko eka n'abandi bose batabashigikiye muranyumva ibi rero ibi bintu ntushobora kuvuga ko wavuze ngo nabo ngo babita intwari aba bantu ariko turazi ko igice cyabo canke icya gatatu donc tuwakari ibice bitatu kuri bine benshi baba baranagize n'uruhara mu iyicwa ry'abantu muri iyo jenoside yabaye 1993 aba bantu muri bo benshi hakaba harimo abantu bagize donc urugamba bakoze rwari urugamba bagwanya igisirikare cy'u Burundi bagwanya umunyagihugu bategera mwese muraza amataktike yakoreshejwe bakoresha abanyagihugu bakica abanyagihugu uno munsi kubwira kubagarukana imbere y'abantu kavuga ati aba bantu ni intwari aba bantu reka tubaserebre ni kwa kugomba gukora mu bikomere abiciwe ababo abamerewe nabi abaraye ijoro kubera ingorane abo bantu bateye ariko ntabaciriyemwo mubifashe uko hanyuma mugaca mufata yuko les combattants bose babafashe hamwe ugashiramo n'abahora bari mu gisoda ca leta nabo nyene baragirizwa kuba barishe abahutu noye mugihe nabo nyene bwo kwitwa yuko ari intwari naho nyene ntumva yuko umengo ni nkaco kimwe hari ijambo nigeze kuvuga mushinga ntahire mvuga ibintu birakenewe kwitonderwa cyane byo gukoresha intwari iryo jambo intwari cyangwa icungu birakomeye cyane byari bikwiye kwitonderwa kugira ibintu by'amasomene yo kugomba kwerekana ko bamwe bagize ibi Uburundi buracagwaye cyane Uburundi ntiburashika aho hantu ntiburashika aho hantu biriko birakoreshwa mu nzira yo gucanishamwe abantu biriko birakoreshwa mu nzira yo kujyanisha abantu urumva byinshi ari abasirikare bakubisha abantu abasirikare urumva ko ivyo nabyo byashaka kwabanza kwabaho donc justice abantu bakamenya tukamenya ubutungane tukamenya by'ukuri umushinga ntawo wariwe uno munsi mbega abantu bariko baravuga ko arabashinga uwo basubiza ku mitumba yabo iyo bavuye ku bucimbiri ubwo abashinga ntahe bo bashigikira abashinga ntahe bakera nimba bakihari bo bahereza ntahe atari gicuri bararishije ibi bintu biriko bikoreshwa ku mugambi ukomeye cyane ni ibintu byo kwitondera sende biriko bikoresha ifise umugambi muremure kandi umugambi mubi jewe nk'umu activiste nsemerera mvuga nti ibi bintu nimureke ntihari bwagere ngaha muri bihugu biteye imbere urazi ko bagerageza kudekuraja ama hate speeches n'ibiki ama action atuma abantu bashobora gucanamo canke amajambo amajambo ameze nabi ibi rero ibintu bariko barakora kugira iminsi mikuru yaba mu bita ngo singombye kubavangura ibiki n'ibiki byinshi baravangura bo bafise ibyo bagomba gushikako bariko babikoresha mu nzira mbi bariko babikoresha mu gihe kitari gikenewe bariko babikoresha kugira bashike mu nyungu zabo naho no ego Eric dusigaranye iminota itarenga 2 wewe ubivuga iki okay rero ikintu nova kuri ibi bo numvise icyo Lievin bivugaho bo first of all kuvuga ngo abantu babyorganiza kimugambwe hanyuma bashiramo influence z'umugambwe kugira umugambwe utera imbere ni ibintu byo n'iturufu barisha ibyo ntabwo hamwe sinobyemeza ari ikintu cyo nzi niki uwo munsi w'intwari utegerezwa gutegurwa na government na guverinoma leta itwara niba ari y'umugambwe niba ari wiki ibintu bikenewe ko mbijamo cyane hanyuma sinzi ko musubiramwo ntitwabumvise neza muti ku bwanyu bitegurwa na leta ku bwanje bitegurwa na leta no kuvuga ministeri yo kwivuna abantu ariko mugiye kubiraba nta hantu na hamwe
biboneka yuko ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwigeze butanga itangazo ryo kugira ngo bugire uwo munsi mukuru canke iyo ndwi yahariwe abo bagwanyi canke abo bakombata. Ibyo nta na hamwe biboneka. Ugiye kandi no kuraba n'abaje imbere ubona ari abo mu mugambo NDE gusa, n'umukuru w'igihugu iyaba byari ibintu biba byasohowe na leta baba babigirira hamwe. Mwe mwavuze kare neza muti nukuraba uko abantu bogenda barahuza. Mu gihe rero bariko barahimbaza indwi yahariwe umugwanyi canke intwari y'igihugu, nagira ngo ntihobaye ibice bohimbaje umunsi mukuru w'abagwanyi bose hamwe. Ibyo nibyo, niba umunsi ari uw'intwari z'igihugu, aho turafitemo aba NDE bari mu ishamba, turafite aba FNL, aba Florina, turafite aba XFAB, urumva abo bose ni intwari, urumva ahubwo ni intwari zariko ziramarana z'umugabo umwe, intwari z'umugabo umwe zariko yego uko izo ni intwari. Aba XFAB twita intwari, kandi je sinara kubita intwari uko nkuko Elize hari ahantu nta mutegeye neza kwanza. Ubundi iyo byaje mu ntwari, je numva yuko cyane n'abantu b'abasirikare n'abantu bagwanira igihugu n'abantu babiri. Muri make umuntu wese yagiye ku rugamba, ari uwaguyeyo, ari ukikiri muzima, abo bose ni intwari z'igihugu. Muri abo rero dufise abari bakurikiye iturufu ya Florina, bakurikiye iturufu ya NDE, ya FNL, ubu twari dufite abo XFAB, bamwe twumva babita ngo ni ibinyweshi, urumva bararasana kandi bose ni abarundi. Mugabo rero ubu ko hageze ko twibuka intwari, numva ari byiza, ni good idea yuko twibuka na twese. Ariko kandi niba tuvuze ati ubu munsi n'indwi yahariwe kwibuka intwari, hanyuma abasendede bakaza bavuga ati twebwe turiko turibuka intwari, hanyuma ntitubone aba FNL bariko baraza bibuka intwari zabo, cyangwa aba XFAB bavuga ati intwari cyangwa se abakiri intwari, numva kandi sinota ngo ntabwo tubigira kubera batadutuye. Oya, n'indwi yahariwe kwibuka intwari. Niba SNDE ivuga ati twe twarabuze intwari, reka twibuke, hanyuma FNL ikayibona ata mpamvu yo kwibuka intwari zabo cyangwa XFAB, ibyo n'ibindi. Ariko nk'uko wari wabivuze, iyo ribitangaje yasohowe na minisiteri yo kwivuna abansi rikavuga riti umunsi ubu n'uyu tuzibuka intwari, aho rero urashobora kubrena ukavuga ati none ko nabonye ari abasendede gusa, kuko abasendede nabo bariko baribuka intwari babuze, abandi ntibashobore kubyibuka. Kandi leta yaravuze ati iyi ndwi turayihariye kwibuka intwari. Ni ukuvuga bagabo, intwari mwabuze mwibuke. Je numva muri iyo contest sinovuga ngo SNDE ifite amakosa uko ari ibumwe iboneka iriko iribuka intwari. Niba abandi badafite intwari bibuka cyangwa se donc icyo kibazo je sinabona uko mbona kiri furu. Ntabwo mbona yuko SNDE yazibiye abandi kwibuka babo, cyangwa se ntabwo mbona ahantu ikibazo riri kiri buryo abandi boba batariko bibuka intwari zabo. Hariho uwababujije cyangwa bipanze nabi, byategerezwa kubera hamwe, aho iyo harimo furu gatoya. Ariko aho tugiye kurangiza, toshaka dufatiye ku karorero k'igihugu ca Mozambique, naco nyene cyaciye mu bibazo nk'ivyo Burundi bwaciyemwo. Hariho abo bita aba anti combatants, numva nabo ba ancien combattant canke intwari. Urumva hariho umunsi wo kubibuka canke umunsi mukuru wabo. Abari mu ishamba bagwanya leta n'abari muri leta bose bagira umunsi mukuru hamwe. Ariko rero ukamengo iwacu siko bimeze. Iyo hariko haraba indwi yahariwe intwari, umengo haboneka gusa canke ibitegurwa cyane n'umugambi uri ku butegetsi, n'abantu bo muri leta ubona bagenda mu mugambwe NDE, ariko ntubona abantu bo mu yindi migambwe. Aho niho twashaka kumenya ni kubera iki
ntusanga ari bya bindi Lievin yavuze ati nukuvyitondera kuko haracari kare kugira ngo abantu bakoreshe ayo majambo muri iki gihe. Reka n'ibyo gusa irero Lievin amasegonda make Okay. Nabanza rindire Lievin n'ikintu bandanya je icyo nako ndavuga urumva hari ukubiri Uburundi kwanza situation burimo n'ubu gushika ubu hariho abantu bariko baragwanya leta kandi kuba bariko baragwanya leta kuvuga yuko ubuzima bwa leta bw'igihugu buhita buhagarara ubuzima burabandanya bwa yego cyane nubwo hamwe biba bitagenda neza kuko biragoye kubona ibintu biri perfect cyane utugenda wiga biriya bibazo bitagenda neza umwaka kuheze ko twigirije igihe bibazo bitagenda neza nabyo reka tubirate wo gushika ubu hariho ibibazo byinshi biriko biraba nk'uko turiko turayagati abakombata ntabwo bagira hamwe ari ugahita usanga ikibazo kiri nawe muri situation Uburundi burimo kuko je sinabonye itangazo bimirira umuntu wari wese w'umurundi yuko iyi ndwi itazoshobora kwibuka umukombata wawe niba utaramusende DFTD iryo tangazo naryo kandi sinaribonye ndimo jeri icyo navuga nashaka kuvuga nuko nk'uko bati muri Mozambique babyizihiriza hamwe urabona ko Mozambique ubu n'igihugu situation politike yabo iri kamwe itameze nk'ari iwacu kandi ntiwoca uvuga ngo tubanze tureke kubizihiza tubanze tureke kwizihiza intwari kandi igihugu kitapfuye ngo mpaka ibintu bizaje mu buryo ibintu bizogenda mu buryo buke ahubwo nyene niki cyategerezwa guhita cigwa kugira ngo uwundi mwaka ukurikira bose bazojemo icyo kibe kivuyemo yego cyane tworindira ngo ibintu byose bizobanze bigende neza kugira donc kizogenda mbona byo byiza tugiye dufata kimwe ko kije kuko situation n'ubundi niri kwirakora ibi byose nka complication situation y'igihugu cyacu ego Lievin rangiza mu masegonda makeya Eric aravuga ngo ntitworindira ngo ubuzima burabandanya ariko ngaho nibaza ko twari two turara ibintu byabaye inyuma ntitwagombye no gushiramo n'ibiriko biraba mu gihugu ubu igihugu nta buzima kigira nagomba ndamwibutse ubuzima bwarahagaze ubuzima buri kuri bamwe buri kuri izo ntware karavuga hariho abantu ubuzima bwahagaze amaraso yahagaze kandi ni benshi imiryango yawe birimo n'iyanje irimo amaraso ntatembera hama naho icyo kuvuga ngo intuze ngo intwari ngo bazisirebere nababwiye nta ntwari zihari izo ntwari donc abo bakombata babo inshinga nahire hari amategeko internationale agenga iby'intambara uko abasirikare bigenza igisirikare cya sonde duko cigenjeje ukurikije amategeko internationale nta hamwe bihuriza yuko hari n'umuntu n'umwe muri bo sindabyibaza yo kwitwa intwari kuko abantu oyagira bariho nawe bakika umunyagihugu umviriza nta n'umwe nakubwi nimba arimo nawe yakoze genocide erega nico kibazo ko mutavuga n'umukuru w'igihugu afise urubanza yaciriwe yaciriwe n'intwaro yari hari ico gihe yari karagwana ariko ntitwamenya ko byari byo canke bitari byo urumva ibyo byose nico gituma mvuga nti nukurindira no kubyitondera no kubyitondera urumva aba bantu nibibazo amategeko yoja bose ahubwo nta busho tuzoronka donc ni cyakigongo c'ikivunga tukabajana tugahamagara abadogiteri b'abapsychologie donc psychologique uwo mushinga nangira dufasha na wenyine muri ico cyose bakaza bakadufasha ngo abantu bakeneye gufasha kugira twubaka Burundi bajya abantu bakiye kujana mu ihugurwa mu Kinyarwanda numva vuga Kinyarwanda uwo mushinga ntaye gato reka naze dakivuge tukabashira ahantu mu ihugurwa bakasura bakabakora neza bakabarundi bukuri uno munsi nabonye ariko barigina n'ibipawa bahagaze n'ibipawa ibintu bikomeye n'ibintu bibi cyane ego reka turangize ikiganiro rero nta ntwari zimusubira reka turangize ikiganiro
mbona twarengeje iminota ishika kuri 3. Lievin, turabashimiye kandi kubona mwashoboye kwitaba ubutumire bwacu muri iki kiganiro. Nukuri birere turabashimiye kandi turashimira Kabaza Web TV kwama yatwitwararitse mu kuvereza ijambo. Hari byinshi twigisha Burundi kandi turashima cyane kuvuga ukuri kandi tuzokubandanya mu byo tumudereza ijambo. Nagomba ashimire umushinga ntaye Eric naho ku kuntu yitwaye twayaze duhuza naho bimwe tutahuje. Nibaza yuko igihe uko imyaka igenda tuzogenda turumbishanya kandi tuzotinda tukabona ukuri hamwe ukuri guherera mu kuyaga nko mwabyanditse aho ngaho. Yego cyane Eric, namwe turabashimiye ko baramwitavye ubutumire bwacu muri iki kiganiro. Yego murakoze cyane Reri, murakoze cyane Lievin. Antuka vraiment ndagyohewe twayaze neza kandi ni byiza n'intango ibiganiro nko bivuze ibintu byose bishira mu kuyaga. Tuzobanda tunayaga uko turabarundi kandi turondera yuko Burundi butekana. Hanyuma tugabanya ibintu by'amaturufu, tugabanya amaturufu menshi, turaba ahubwo ibintu biduhuza atari bitandukanye. Ibi nibyo tugomba no kwigisha abarundi tukabigisha neza yuko amarejiyo, imigambwe, ibyumviro bitandukanye ibyo atari byo tugiye kuraba, ahubwo tugomba kuraba yuko twese turabarundi twifuza neza y'abarundi. Uko ako kamungira karabasendede mwakuza uzosanga murakoze cyane. Ari nawe usanga wewe Lievin mu mwakuza hari iyo usanga uri umusendede FDD ibyo Yesu ibyumviro bigenda bihinduka. Turabashimye kandi mwese eka namwe muko murakurikirana iki kiganiro turabashimiye. Tuzosubira rero kundi munsi mu kindi kiganiro. Muze kugira ibihe byiza muhezagirwe.